kandi n'ubu tukibikunze mana we udukomereza amaboko twakoze kuva kera ariko n'ubu tukibikunze mana we udukomereza amaboko. Izina ni Simbabawe Eliakimu. Iyo ni izina niswe n'abavyeyi abavyeyi bo hambere bagira amazina bafatiye ku ngorane bafise, ariko ivyo mu bakristo ntibikenewe, dufatira ku ijambo ry'Imana, ariko tubishima uko nyene ryarandeze, wamenga ndi Simbabawe ariko ndakundwa n'Imana gaca ngundwa n'abantu. Hanyuma nabatirijwe muri 1968 ndihenze umwaka n'uyo canke 69 bo ndakora ibikorwa vy'Imana ndaba umuririmbyi, hanyuma nsengerwa mu buvuga butumwa ntanze umuhamagaro 1979. Aho niho natanze umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa, hanyuma ndaja no mu ishuri ya Bibiliya kumugara mara y'imyaka 4 mpeza muri 1987. Hanyuma ndasengerwa kuba umudiyakoni 1988 1989 nsengerwa kuba umupasitori 1990 nsengerwa kuba umwungere wa kabiri. Aho ni kwibikorwa Imana yagiye intera iteka muri ibi bikorwa vyagiye bigenda. Rero ndi muri iki gikorwa ndanezerewe, iki gikorwa ni ciza kirimo umugisha, kirimo umugisha. Jewe ntaratangura gukorera Imana nari umudandaza, nahamagawe ndi umuntu w'umudandaza, kandi byarashgombye kungora gukorera Imana mba nagihereyeko, ariko maze kwemera nasanze bifise umugisha kuruta ivyo nari mfise byo kudandaza. Ivyo biregama. None rero muri iki gikorwa harabamwe ingorane muri iki gikorwa cyo gukorera Imana, harabamwe imitego, nubwo kiryoshe harabamwo ingorane. Udafise ingabire yo kwihangana wota wobiheba kandi ukazosubira kwicuza wabitaye. Umaze kwinjira muri ibi bikorwa nuko usenga kenshi uramfasha, Imana ikaguha ingabire zo kwihangana n'izo kwizera. Ingabire Imana ikaziguhereza zo mu bikorwa vy'Imana kugira ngo ugire imbono ibona kure yo kumenya imbinu za Satani, yo kumenya abo mukorana, ukabamenya abo mukorana uko bameze. Umaze kubamenya uko bameze ucumenya ingene ubihanganira, ukacumenya n'ingene ubasengera. Aho ucugenda neza, ivyo kutebereye umutego bica bitsindwa. Satani aho yofatiye aca habura. None rero turashima ngaho uyu munsi aho tugeze, kubona tugufise ugwaruka nkuru rwaje kukamara iminsi komisiyoni gishiha bumva ijambo ry'Imana. Ivyo rero twaravyifuje ko abanyeshuri n'abatari abanyeshuri bugwaruka bakwiye kugaburirwa ijambo ry'Imana muri ibi bihe bigoye. Mu bihe twaruka twebwe sico kimwe n'urugwaruka guno munsi.
twebwe igihe twaruka nta vyadusamaza cane vyabaho aya matelefone aya ma interinete aya mateleviziyo nta vyariho uko wabwiwe vyagumuko nyene nta muntu yaza kuguhinyuza nta n'abigisha b'ibinyoma bagwira bari bake n'ubonetse yaca amenyekana ko ayabesha ariko uno munsi bariyorobeka biraca muri ibi vyuma rero nico gituma ugwaruka go kwigishwa ijambo ry'Imana bakigishwa n'abantu bamaze gutahura Imana neza kandi bamaze kumenya imbinu za Satani akoresha muri iki gihe bakaca babibamenyesha bakabagabisha kugira ngo ivyo vyose bije ntibibakange ngo bahuruduke bagwe mu kaga niyo ntumbero yacu yatwe n'umwungere wa mbere umwungere wa mbere ntari ngaha umwungere wa mbere yatumiwe ahantu Karama Muyinga kandi yabaramukije gome none rero intumbero yacu nini niyo yuko ugwaruka gwigishwa ijambo ry'Imana rikibira muri bo muri kazoza nabo nibo bazodusubirira bataforumwe neza ndako bashobora kuja muri ibi bikorwa natwe nyene urabona twasubiriye abandi kandi bahora baduforuma tutabizi tutazi ko tuzosubira muri ibi bikorwa sinamenya ko nzoba umwungere kagiye natanze umuhamagaro wo gukorera Imana ariko bukebuke biduga kugeza aho bishika ku ngazi y'umwungere none rero namwebwe niko bizomera uko mutera mwegera Imana niko izotera ironderamwo abirobanura bakaba bungere abandi bakaba bapastori abandi bakaba bavuga butumwa abandi bakazotwara ubutumwa hanze ibihugu vyo hanze ni vyinshi bigikeneye ijambo ry'Imana none rero tukifuza yuko ugwaruka bwo kwiga n'indimi kuko ururimi rwacu rw'ikirundi n'igifaransa ndibimaze uhaje hanze nuko bakwiye kwiga icongereza nico kigezweho ugeze hanze uri mu ndege hakenegwa ururimi rw'icongereza rero ivyo gwaruka mu vyitwaririke Imana nimwe bizotoranya mw'abakozi bazoja hanze bagakwiza ubutumwa hanze Imana iracakeneye aha Yesu agitebeganye kujana ishengero agomba yuko ubutumwa bushika neza ahantu hose hariho abantu bakicitiranya vy'ubutumwa bakabivanga n'ivyisi bakagira ngo bahaye bavuga ubutumwa ariko ari ubutumwa butari bwo Yesu aragomba ubutumwa bw'ukuri bushika ahantu hose bwo kwihana kuko benshi baravuga ubutumwa ariko ntibo ubutumwa bwo kwihana ngaho muri Zambia turi hariho amadini menshi ariko amenshi avuga ubutumwa atari bwo kwihana nico gituma rero dusaba Imana tuvuga tuti gwaruka mwegera Imana mumenye Imana mwige n'indimi nimwe Imana izotuma mukaja mu bindi bihugu mukaza kubwira abantu bakavuga ubutumwa bwiza bwo kwihana kubwami bw'Imana buri hafi kuko ingeso z'abantu bihanye muri ivyo bihugu ntaho bihuriye n'ivy'ijambo ry'Imana biranyuranye usanga vyica ubutumwa none rero Imana idufashe Imana izibafashe natwe nyene abatama mu dusengere tuze turangize neza tugira amaherezo meza namwe muzobandanye ibikorwa bitere bije imbere haba mwishengero iterambere kuko umukozi mwiza agira iterambere mu mitima akagira n'iterambere ryo hanze ivyo byose bivuga ubutumwa kuko leta nayo ibona iterambere ryo hanze ikacishigikira iryo shengero
iterambere ryo hanze ni nk'aya mavuriro ni nk'aya mashuri amashuri y'iminsi yose y'abanyeshuri ivyo leta no kuvuga iyo turabikora nayo ikidushigikira mu kuvuga ubutumwa hanyuma tugaca tuja ko twubaka insengero nziza nk'uru rusengero mubona turubaka rwa kijambere ivyo vyose bitera iteka Imana bigatera iteka igihugu bigatera iteka mwebwe bene iryo shengero yuko kuko twamaze kumenya Imana tumenya ibikorwa turiko turakora tuzobironka mu bwami bwo mwijuru rero mu ncamake ivyo no bashikiriza gwaruka ni nkibi Imana ishishikare kubahezagira mu buzima bwanyu muzogire ibikorwa vyiza mwishengero muzogira ibikorwa vyiza mu gihugu n'igihugu naco kirakeneye abana beza nawe ntushobora kuba mwiza utihanye neza kugira ngo umere neza ukora akazi ka leta neza ubu mwana yihanye neza niwe mwana atagira ibiturire niwe mwana atagaba niwe mukozi atagaba ku kazi adacererwa ku kazi ababara akazi kandi akamenya n'umuryango akababara n'umuryango hajya gukizwa kurimo ubutunzi bwinshi ucugira umuryango mwiza umuryango ukamererwa neza kubera wakijijwe ni nk'ivyo ngize ngo tubandanye kuvuga ndi twobiheza ngene bwashitse ngaha bwabanje gushikira mu Kayogoro umuzungu avuye muri Sweda yashikiye mu Kayogoro aravugiraho ubutumwa abantu bose binivugizo bagenda kumvira ubutumwa mu Kayogoro abatama bacu abavyeyi bacu bose benshi babatiririjwe mu Kayogoro bamaze kubona igitigiri gikuze c'abantu babatiririjwe mu Kayogoro niko kuca bagira bati reka tubadugane ivugizo dushinge y'amashuri baca baduga inivugizo bashingaho amashuri baratubwiye yuko amashuri yatanguye ari Kiyazi hajya Gikuzi Ikibingwe aho niho hatanguye gushingwa amashuri babandi rero bahora bamanuka baja mu Kayogoro baca baza baguma ha ibibaya amashuri ya Sikirisare ya Kayogoro dufate nk'ako Kayogoro bayibubwiriza kome misiyoni yari Kayogoro aha naho bwitwa ububwiriza rero birabaho uko mu mwaka wa 1948 niko kuca bagira bati tubahaye ubwigenge Kayogoro rero iratanga ubwigenge kuri Gishiha baca bakora bitwa misiyoni nayo Gishiha baca bazanana n'umuzungu Harisi niwe yabangaha misiyoneri w'umusweda niwe yafashanya nabo bakozi b'Imana bari babahaye bavuye mu Kayogoro urumva bitwa bimvukira saha aribo Bandirabika Yozefu abo bose bahatirizwa hariya mu Kayogoro ariko baca baza ngaha bo ibikorwa birabandanya rero mu mwaka wa 61 naho niho baciye basengera umwungere wa mbere n'uwa kabiri yebo ngahanye n'Igishihe misiyoni ibiraronse umwungere wa mbere n'uwa kabiri kare bari mu maboko y'abamisiyoneri baca bitwa yuko babashikirije rero misiyone baswedwa babashikirije ubwigenge yuko urutonde rutazogirwa n'abazungu ruzohora rugirwa n'abirabure nyene rero bica birabandanya abo bungere bamaze gushirwaho niko kuca bagenda nabo barondera babafasha baba pastori hanyuma kugezaho aho bitaba Imana Ndirabika yitavye Imana mu mwaka wa 1990 mu kwezi kwa gatandatu wa kabiri wiwe yitaba Imana uwo mwaka nyene 1990 mu kwezi k'umunani haciye amezi nawe acagira agisida n'imodoka niko
kuca babona bati rero ishengero rirabuze abarirongora abari imbere yayo niko kuca rero abapasitori basigaye biyungunganya tukaja hamwe bakaca barondera umwungere wa mbere n'uwa kabiri nibo turiho n'umunsi umwungere wa mbere ni Ngenda Jacques umwungere wa kabiri n'uyu muriko muravugana Singoga Weriki none rero mudusengere Imana tuzigame Imana iziduhe kurangiza neza ivyo twifuza tukifuriza abandi n'abazodusubirira ko bobandanya igikorwa c'Imana kimeze neza barongoye intama mu bwizigirwa bazikunda bakunda ishengero ry'Imana bafise agakiza ico nico twifuza kwishengero ry'Imana muto kuvyo abamisiyoneri nababona baza bahaye bagenda ariko baratubwiye abatama bacu abo tuvuga barenganye baratubwiye ko bakoranye neza cyane kuko abo bamisiyoneri nibo bafasha kugira ngo abantu baze kwiga ijambo ry'Imana ico gihe ca kera kugira ngo abantu baze kwiga ijambo ry'Imana bababwira babahendesha umunyu bakabaha n'impuzu kuko vyari bigoye kugira ngo yumve kuza kwiga ivy'ijambo ry'Imana agifise Imana ya kiranga kuko basenga Imana za kiranga rero kugira ngo baziveko baraba ibintu babahendahendesha n'abana kugira ngo baze kwishuri bagenda kubarondera mu mihana bakaza babateruye kuko bagira ngo babajanye kubarya babona baramaze kabiri babambitse impuzu babahaye umunyu n'ubundi akacaza n'ubundi bakaca bamurungika babonye uwize ari kwishuri yambaye ibutura yambaye n'ishati kuko ico gihe bambara inshato urumva abazungu nibo bazanye impuzu kuko abandi nabo bambara inshato umugabo wasanga yambaye urushato rw'inka ari umugore ari uko bagenda gusa babone rero abazungu rero bagenda babaha impuzu babaha n'umunyu bati ba bantu nibo niko kuca rero ishengero ritera riduka niko niho abantu baciye batangura kuza baraboneka niho haho rero tuvuga tuti barakoranye neza cyane kugira ngo bigera aha ni Sweda igihugu ca Sweda nico cagumye gifasha kikarungika ibintu byo gufasha ishengero ibintu byose byafasha abakozi kikarungika hanyuma baragera igihe acaho bagenda badushikiriza byose icyo novuga kuri kazoza nuko ugwaruka canke n'abatama bazoba bakiriho kuko isi itera yinjira mu majambere akomeye muri ayo majambere akomeye rero ku bantu b'Imana benshi bizotuma bagwa ariko ku bantu bari maso nuko bazotahura amajambere ko atajana n'ivy'impwemu uri mu vy'impwemu amajambere urayaraba nduyashire ku mutima ukamenya ingene uyaca impande inyigisho z'ibinyoma ukamenya ingene utaziha amatwi ku muntu wese azoba yigisha Yesu Kristo mwana w'Imana Yesu ijambo yavuze hajya muri Matayo 4 ku murongo wa 17 ngo kuko ubwami ngo mubabwire kuko ubwami bw'Imana buri hafi iryo niryo rikuru ku muntu wese umuntu akamamenya ko ubwami bw'Imana buri hafi Yesu ataraza urupfu ruraza upfuye utarihana ni mu muriro ariko upfuye warihanye ni mu bwami bwo mu ijuru none rero icyo tubwira umuntu wese yo kwihana neza agatahura igihe abagezemwo akakibera amaso kuko ibihindagura umuntu
ugasanga birahindaguye n'abakozi ugasanga bamwe bagomba ivyubahiro ahabona ndumwungere hariho abandi bakahagombwa batahashizwe n'Imana bakagomba kugira ngo vyanga vyakunda bahabe kuko barondera inyungu zabo aho rero azoba ari ingorane aha n'ahantu bigombwa yuko ijuru aba ari ryo rigushiraho kuba umwungere si ikintu usaba eka ni Imana ingene ibigenza nibanga ryayo ugize ngo ugire ingufu zose uhashike urahashika ariko ingorane ukadusanga ntubandanije rero igikuru muri iki gikorwa c'Imana we niwihane neza ibisigaye biri mu ibanga ry'Uhoraho ic'Imana yaguteguriye kiri mu ibanga ry'Uhoraho kuzoba umwungere w'ishengero biri mu ibanga ry'Uhoraho nta muntu abizi Imana iragutoranya ata muntu abizi bakaza batangara ico nico nobwira abantu bo muri iki gihe no mu gihe kizoza igikuru kwihana ukamenya ati ubwami bw'Imana buri hafi Yesu ataraza urupfu ruraza Yesu ataraza amageragezwa araza ingorane ziraza ingorane ziraba mu muryango ukamenya ngene wihanganira umuryango abenshi baragwa bagata ubyizerwa bivuye ku miryango abenshi baragwa bivuye he kuko bataronse ivyubahiro bifuza iyo wifuje ivyubahiro muri iki gikorwa c'Imana uraguye umuntu narorere Imana yo nyene imutera iteka iguteye iteka ntiwishime ngo uruta abandi n'ubuntu ugiriwe ntugire ngo uruta abandi ni Imana ibikoze mu ibanga rya ntiwishime ngo uruta abandi eka igutoranije mu bandi nawe kuko ubaye mukuru ubaho gukorera abandi ico ni Imana igomba vyarabaho abantu bakuzura mpwemu yero mu bikorane abantu bagakira indwara abadayimoni bakabavamwo ico gikorwa Yesu yamya gikora mu bikorane vyose vyagiye biraba gome none rero tubishimira Imana kuko iki gikorane catanye n'ibindi gatoyi kuko citswe igikorane c'ugwaruka kare twagira igikorane ca bose ariko iki ni igikorane twavuze urabona n'abakuze muri iyo minsi yose tumaze ngaha ntibagwiriye kandi twarafata umwanya waba ugwaruka gusa atabakuze babonekaho none rero iki gikorane nyine cabaye ciza ca mbere dukoze ngaha mu misiyoni c'ugwaruka rwose rwa misiyoni ya Gishihe aho ikizokurikira dukoze nk'iki bazokwandika ko ari ca kabiri yego iki no kuvuga muri chiffre ni rimwe yego ikizokurikira de cyo ikindi gikurikira bashirako kandi ivyo nivyo twifuriza nabo dusubirira mu gihe kindi cyose iki kintu ndikizozimanga amen kizobandanye c'ugwaruka n'abataje ubu no munsi muri iki gikorane ndibaza ko bazokumva inkuru z'iki gikorane ivyabaye ngene cyari kiryoshe bazogira bati dusiba namwe nyene mwaje turabakengurukiye muzobwire n'abandi mukagenda no mu mashuri mukibandanya amashuri muzobwira abandi kwihana muzovuga iyo nkuru umuntu yize amashuri akihana agira imigisha myinshi mugiye mu kazi muzovuga iyo nkuru yo kwihana muzogira iterambere n'umunezero n'amahoro mu bikorwa muzoba muri nuko muheza twakoze kuva kera ariko n'ubu tukibikunze mana dukomereza amaboko